Mbega woba uri umukenyezi yibungenze canke ufise uwo ukunda yibungenze? Ivyo ufungura uyu munsi bishobora kugira uruhara runini ku gukura kw'umwana no ku magara yawe. Muri kino kiganiro turaza kumenya imfungurwa nyamukuru umukenyezi yibungenze akwiye gufungura kugira ngo agume afise amagara meza. Reka ndabasabe mushigikire Imibereho TV mu gukora subscribe. Mu gihe umukenyezi yibungenze umubiri wiwe ukenera intungamubiri nyinshi kurusha uko vyahora. Gufungura neza ntibisigura kurya vyinshi gusa, ahubwo ni uguhitamwo ibifungurwa bifise intungamubiri zikenewe. Burya imboga zisa n'urwatsi rubisi zirimwo amavitamine n'ivyunyunyu bikenewe mu gukura kw'umwana. Ni vyiza rero kuzifungura kenshi nk'igice c'imfungurwa za buri munsi. Ivyamwa navyo bitanga vitamine zitandukanye, fibre hamwe n'amazi bifasha umubiri gukora neza. Guhitamwo rero ivyamwa bitandukanye bituma uronka intungamubiri zitandukanye. Proteyine ni ngirakamaro mu gukura kw'imitsi n'ingingo z'umwana. Reka ndabibutse kugira ntimwibagire gukora subscribe. Ni vyiza rero gufungura ibifungurwa bifise proteyine kandi vyatetswe neza. Amata n'ibiyakomokako birimwo kalisiyumu ifasha amagufa n'amenyo vy'umwana gukomera. Mwibuke ko ibikomoka mu mata harimwo ikivuguto hamwe n'iforomaji. Reka ndabibutse mulayikinge kandi mukore subscribe ariyo abonema, mwibuke no gusiga komantere aho hepfo.
bifasha umubiri gukora neza kandi bikagabanya ikibazo co kubura amazi mu mubiri. Reka nshime cane ingene mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica hano ku Mibereho TV. Mu gihe c'imbanyi ni vyiza kwirinda kunywa inzoga canke itabi kuko ivyo bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'umwana n'ay'umuvyeyi. Impanuro no gutekerera wewe wibungenze, ni vyiza ko ufungura imfungurwa zitandukanye kandi zirimwo intungamubiri zikwiye. Ikindi naco, genda kwa muganga nk'uko bitegekanijwe kandi ufate imiti muganga yakwandikiye. Ivyo bifasha gukingira amagara yawe n'ay'umwana. Kwitaho ifunguro nziza mu gihe c'imbanyi ni imwe mu ngabire nziza umuvyeyi ashobora guha umwana wiwe. Ni waba wakunze kino kiganiro, fyonda like, subscribe ku Mibereho TV kandi usangize abandi kino kiganiro kugira nabo bungukireho zino mpanuro. Murakoze cane, tuzosubira mu kindi kiganiro.